wacu Yesu araje. Rama n'umuriro ramane n'amavuta, imitima yanyu ivanyemo ibibagiriza n'ububi busigaye. Umwami wacu Yesu araje. Umuriro wa Pentekote wore waka ku gicaniro, uwawuzimije yongera watse kugeza igihe umwami azozira. umuriro wa Pentekote uhore waka ku gicaniro, uwawuzimije yongera watse kugeza igihe umwami azozira. Isigaye mwirinde inyigisho z'ibinyoma, amashengero ni menshi cyane, mwirinde umuriro w'umuraburano. Ibisigaye mwirinde inyigisho z'ibinyoma, amashengero ni menshi cyane, mwirinde umuriro w'umuraburano. umuriro wa Pentekote wore waka ku gicaniro, uwawuzimije yongera watse kugeza igihe umwami azozira. umuriro wa Pentekote wore waka ku gicaniro, uwawuzimije uwawuzimije watse kugeza kugeza igihe umwami azozira. umuriro wa Pentekote shengero ry'Imana wore waka ku gicaniro, w'Imana uhore waka ku gicaniro. uwawuzimije Urakeneye wa muriro wo ku munsi wa Pentekote, aho mpwemu yera yamanuka ku ntumwa bakuzura umuriro bakavuga ubutumwa buzuye mpwemu yera. Uwo muriro dukeneye umukora ibitangaza n'ibimenyetso bivuye mu ijuru. kugeza igihe umwami azozira. Ntimurahura nka bene Aroni bakoresheje umuriro w'umurahurano. Umuriro uvuye kora turabayigiza. Muri ino minsi hari abantu bariko barahura umuriro, bamwe bagatangura ngo kwiga ngo ibyo kuvugishwa indimi, ukumva agira ngo taka ngo niko kuvugishwa, wirayirayira yivugisha, bakavuga ngo n'ishure ry'abavugishwa n'Imana ngo ryariho, ngo ryatangujwe na Samweli. Bamwe ntibatahura iryo shuri iryo ari ryo. Ishure Samweli yatanguze i Beteli n'i Rama, ryigishaga n'abakozi b'Imana batanu ubuhanuzi, mugabo ntiryigishaga n'abantu bavuga mu ndimi zitamenyekana, kugira ngo bavuge ubutumwa ubwitonzi. Abandi nabo bakoresha amavuta ngo ni upako uciye hejuru y'aho bashutse amavuta uruzuye mpwemu yera. Abandi nabo bakagira amayeri yo kugomba guhenda ishengero ry'Imana bakorana na Satani. Abanyamadini benshi bariko barazimira. Ntimurahura